Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Niteka n'umunezero gusubira kubana namwe mwese mwahisemwo gukurikira amakuru ya RPA. Mwiriwe abandi mwaramutse. Amakuru yo kuri no wa mbere igenekezo rya 6 Rusama tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ikibazo c'igitoro kiracari akananira abahinga, ingaruka nazo ziremera ku munsi abanyagihugu ukwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura ntibikiri yororo. Umukuru w'igihugu n'umukuru w'urwego rw'iperereza bari mu bategetsi baboshe ubutunzi bw'igihugu. Muri ano makuru murakurikira ibijanye n'itunganywa ry'amafaranga y'agaciro abo bategetsi bavugwamwo. Turakubitira no muri commune Rumonge ahari abanyagihugu bateshejwe izabo n'imyuzure yatewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Murembwe aho begeranirijwe ubuzima ntibuboroheye. Ido nido ryano makuru ni mukanyisase muragume hafi. Nongeye kubaramutsa duhere mu gisata c'intwaro. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'utwara urwego rw'iperereza General Ildefonse Habarurema bari mu bazingamitse ubutunzi bw'igihugu umuntu yihweje ingingo bafata n'ibikorwa vyo gusahura amatungo y'igihugu bavugwamwo. Muri gwa rukurikirane rw'ingingo z'agahotoro zishe ibisata bitandukanye by'igihugu, uyu munsi mugenzi wacu Roger Divin Mesha agaruka ku gisata c'urudandazwa rw'amafaranga mvamakungu marché de change mu rurimi rw'igifaransa. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 haduka injyane mu Burundi, ubutunzi bw'igihugu bwagiye burasubira inyuma uko ibihe vyagenda. Ahanini vyaraturutse ku njyane za politike n'umutekano muke mu gihugu, haniyongerako kandi n'ibihano amakungu yafatiye Uburundi. Ivyo vyashitse amashirahamwe ya leta atifashe neza mu vy'ubutunzi, amwe bikarahomba bivanye nuko umwimbu utari ukiri kirenga, ayandi akaba yari yarasahuwemwo ubutunzi yari afise. Uko ubutunzi bw'igihugu bwakoroka ni kwifaranga ry'u Burundi ryatagaciro. Amafaranga mva makungu yarabuze abo mugani mu gihugu, vyonyurwa nuko ata politike nzima ijanye no kunagura ubutunzi bw'igihugu yashizweho. Bamwe mu bahinga mu vy'ubutunzi bavuga ko iyo politike yabuze haba ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza canke wamusubiriye Varisito Ndayishimiye. Ariko ikibonekeje nuko ku butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye ubutunzi bwakorotse cyane, amafaranga y'amarundi aratagaciro kugeza ku rugero rutari bwabeho. Kiretse izo njyane za politike n'umutekano muke vyatumye ubutunzi bw'igihugu bukoroka, haragiyemo kandi na politike mbi yo gukenesha abarundi yagiye iribonekeza mu ngingo zafashwe n'ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye iruhande y'ibikorwa vy'ugusahura no kujya ibiturire vyiganje. Twavuga nk'ingingo ya leta yo kugara amazu yose yakoreramwo abacuruza amafaranga mva makungu, isigura ko ari kugira inagura agaciro k'ifaranga ry'amarundi, ariko bigaragara mu nyuma nk'ivyunyutse kuruta. Amasoko atandukanye ya RPA yavuga ico gihe kuri iyo ngingo atakindi yari igamije atari ukwegeranya amafaranga mva makungu yose yari mu gihugu kugira ashigwa ahantu hamwe mu banki nkuru y'igihugu BRB hamwe no mu nzu z'abavunjayi bakorera abategetsi. Havuye hagenwa ko inzu yo kuvunja amafaranga mva makungu izokenera gusubira kugurura izotanga miliyoni 500 z'amarundi. Ivyafashwe na bamwe n'abandi ko bije guhotora umunyagihugu muto muto bivanye nuko atari umurundi wari we wese yoronka ayo mahera, biganya buno kwizizira ubwo rudandazwa abafise ubutunzi bagizwe cyane cyane n'abategetsi. Ntivyatevye kugaragara amasoko ya RPA yavuye yemeza ko iyo ngingo yaje gufasha bamwe mu bategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD FDD bavuye bashinga amazu yo kuvunjishirizamwo canke bagakorera mu kinyegero. Kuva iyo ngingo ifatwa, inzu z'abavunjayi zitari nke zirasubira kugurura. Bamwe mu bagerageje kubandanya gukora urudanazo rw'amafaranga mva makungu bakaja kuyahiga nko mu bihugu bibanyi baraturatujwe n'abakozi b'iperereza batumwe n'urongoye urwo rwego General Ildefonse Habarurema. Hari abafunzwe, abasahuwe ivyabo inyuma yo gutega ubwoba, eka mbere vyaravuzwe ko hari n'abagandaguwe. Vyavuye biboneka neza ko ubutegetsi bubifisemwo uruhara cyane cyane umukuru w'igihugu yakorana n'uwahoze aramutswe banki nkuru y'igihugu Dieudonné Murengerantwari, be n'uramutswe urwego rw'iperereza General Ildefonse Habarurema, inzego zitwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Aha twokwibutsa dosiye
y'amadolari arenga miliyoni 120 y'abanyamerika yazimanganye abo bategetsi batatu bavuzwemo. Kiretse ayo yasahuwe, amasoko ya RPA atandukanye remeza ko n'ubu bigishika abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu bakaja mu banki nkuru bakavuga ko bakeneye amafaranga mva makungu batumwe n'umukuru w'igihugu. Ivyo biruko mu gihe ibisata byose by'ubutunzi bw'igihugu bimerewe nabi biturutse kwikena ry'amafaranga mva makungu. Amakuru RPA imaranye iminsi amenyesha ko muri kino gihe urudanazo rw'amafaranga mva makungu rumeze nk'ururi mu minwe ya General Defense Habarurema. Abavunjaye bamukorera amasoko ya RPA avuga ko batanacisha mu kurondera abakiriya ku giciro kidahuye n'ikivugwa ni banki nkuru y'igihugu gushika no ku mbuga zihurirwako n'abantu benshi. Ibitangaza bamwe n'abandi mu gihe hari abavunjaye batari bake bafunzwe, abandi barasahurwa, abahombere n'abahunga igihugu bahogwa akazi kabo. Abantu bafise amatongo ahahoze arahishira hamwe ry'uburimyi Rugo Farm mu ntara ya Cibitoke babwirizwa kumenyekana hamwe n'ingene ayo matongo yabo angana. Nkuko bivugwa n'umushikiranganje wa mbere, ayo matongo yarakwiye guhabwa abarima ibyo kubeshaho imiryango yabo, aho guhabwa abayakotesha bakiyanduriza amafaranga gusa kandi hariho imiryango yugarijwe n'inzara. Kurikira umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Ndirakobuca. Ikibazo cya Rugo Farm kimaze kuvugwa kenshi. Jeni nibaza nk'intara. Abanyentara nibaza ko bakwiye kwicara ikibazo cya Rugo Farm. Liti kaboneka y'abantu bafise imirima muri Rugo Farm. Nabo bakotesheje bakamenyekana. None ahantu birirwa abagoronome birazi ati hajya harima Ndirakobuca, hajya harima Hatungimana, hajya harima Byamungu, ivyo ntibizwi kazi. Nibyo byarananiranye mu ntara kw'ivyo bintu bijya habona umuco kabone. Kiguma nta munsi kitagaruka. Mugabo karindira ko bikorwa bitabu. None mu ntara ntibashobora gushiraho ini komisiyo ijeje kwiga icyo kibazo, abo bantu bafite muri yose bakamenyekana bose. Uri wese n'amahegitari afise. Cyane baza kutorosha. Niba tatinyegeje bindi bidashaka kumenyekana, cyane baza kutekibazo torosha. Ko birababaje kuba ari umuntu ashaka kurema ubundi nawe bakamuha umurima nimba ari hegitari 2 agatoza miliyoni zingahe ku mwaka, hari ubundi nawe yashaka kurima. Birababaje. Yari katoza amafaranga ashira mu mufuko, mugari ubundi nawe yavuga ati je ngomba kurima nanje nduze umwimbu neze imbere umuryango wanje, neze imbere intara, neze imbere n'igihugu. Mugari nawe akaguma atora amafaranga atwara. Bikunda aho tugeze mu musi bikunda, hariho ingendo zejo bundi ziteza kuhinduka. Tubibutse ko mu mwaka wa 2018 ubutungane bwamenyesheje ko hegitari 4 zirimwo amahinguriro arizo zonyene zegukira ishirahamwe Rugo Farm. Ihegitari 1200 zikegukira leta, nayo ihegitari 280 zikegukira ishirahamwe rihingura ipampa Cogerco. Hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatandatu ngo nyegeze igicoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura ngo iyi weekend ngo haca manifestation ngo hashake ibintu bya 2015 nacinda byikorera iya koze biriya nawe yagiye n'ibindi nzobikora. Kwibura igitoro ni kibazo tumazemo imyaka 2 canke irenga. Igikomeye cyane ngaha ni kihe? Nuko ibi turiko turabamwe ubu ntitubibone ngo ni iby'ubu, ni ingaruka mbi ya bya bihano twafatigwa kuva 2015 kuva ku ntambara ya Ukraine zabagize ingorane. Ubuhoho ingano na bado nta uzi iyo zoherera Irani na Israeli, urashobora gusanga ngaho mu karere hose ibikorwa bihiye. Tugenda n'amaguru kandi mana yatanze ugenda n'amaguru kama kirasi ubu niguhera nigupinda. Tubandanirize ano makuru mu gisata c'ubutungane. Dossier ya Emilienne Sibomana irabandanya kugaragaramwo amahinyu, bigatuma hari bibaza ko hoba hari inguvu zidasanzwe zikingira umuyobozi w'ishure Christ Roy ryo ku Mushasha mu ntara ya Gitega. Vyasubiye kugaragara mu ntahe y'icese yo kuwa 18 ku kwezi guheze, bisabwe n'umushingwa manza w'uwo muyobozi. Sentare isubiramwo imanza mu ntara ya Gitega yarataramuye umwe mu bamenyesha makuru. Elvis niyo mwongere. Kwigerekerezo rya 18 kwezi kwa kane uyu mwaka, sentare isubiramwo imanza mu ntara ya Gitega yarashashe mu rubanza rwa Emilienne Sibomana yari ntahe y'icese.
ariko abenshi batangajwe nuko hari abataramuwe ni nk'umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Yaga mu gihe umukuru w'intahe yari karasuzuma ko byose bikwiye kugira intahe itangure gusasa amasoko yacu bari muri urwo rubanza avuga ko guburanira umuyobozi w'ishure Kristerua ryo kumushasha ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega yaciye asaba ko umumenyesha makuru yari aho asohoka. Ico gihe amasoko yacu mu bariko bakurikirana urwo rubanza avuga ko umukuru w'intahe yaciye ahamagaza uwo mumenyesha makuru imbere y'intahe. Umukuru w'intahe yahavuye abaza uwo mumenyesha makuru icyo ashaka muri iyo ntahe, muri uwundi yoba yishuye ko yari gukurikirana urubanza nk'abandi bose. Aho niho uwo mukuru w'intahe yaca abaza nyamumenyesha makuru uwamuhaye uburenganzira bwo kuja muri urwo rubanza. Nyamumenyesha makuru nawe ati ni ntahe y'icese. Mu nyuma yaho isoko ryacu rivuga ko uwo mumenyesha makuru yahavuye asohorwa. Kubw'iryo soko ryacu uburanira umuyobozi w'ishure Kristerua yagirije uwo mumenyesha makuru wa Yaga ko ari mu bacafuza umukiriya wiwe. Abakurikirana urwo rubanza rero babona ko Patiri Roha Ntakarutimana umuyobozi w'ishure rya Kristerua hoba hari ukuboko kutaboneka kumukingira. Urubanza rw'abo babiri rero rwahavuye rwungururizwa kwa 13 uko kwezi kwa gatandatu. Tubibutse ko Emilienne Sibomana yafunzwe azizwa gutabariza abana b'abigeme bo kuri iryo shure, yavuga ko bashurashuzwa n'uwo muyobozi. Yabivugiye mu nama yarimwo abashikiranganje babitatu barimwo uw'indero. Emilienne Sibomana rero yahagaritswe ku igenekerezo rya 27/2023 yagirizwa kwararaza umuyobozi w'ishure. Kuva kuwa 27/0 uyu mwaka yahavuye ashikanwa mu ibohero rikuru ry'Igitega. Kwigenekerezo rya 27 henshi 2023 naho sentare nkuru y'Igitega yamuciriye umunyororo w'imyaka 5. Urakoze Elvis niyo mwongere. Birateye isoni kubona ubutungane ataco burakora ngo burengutse abapolisi baheruka gukomeretsa abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza, kuko atamvo nimwe yosigura icatumye bakora ububisha nk'ubwo. Bivugwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana, aho anamenyesha ko inyifato nk'iyo itagiye irahanwa ejo bishobora gukwega akarambaraye. Oya nonoso ivy'amategeko yanasabye ko abakomerekejwe n'izo nzego z'umutekano buvuzwa bakongera bakanatunganirizwa. Kurikira umushingamanza Janvier Bigirimana. Uko ibintu vyagenze nta mvu nimwe yari gutuma abapolisi barasa abantu, nta mvu nimwe yari gutuma bakoresha inguvu mu gukoresha ibigwanisho bicira umuriro. Nta kintu cari gutuma badakoresha ubundi buhinga bize burekuwe n'amategeko, gushobora gufata abo bantu, gushobora kurasa hejuru kugira ngo nimba hari hirya ariko birakogwa bituma abo bapolisi bategerezwa gukoresha inkoho mbwa kurasa abanyagihugu. Twibaza ko habayemwe ikosa rihambaye ryaterezwa guhanwa. Ikindi naco abategetsi b'u Burundi bomenya, haba ku rwego rw'ubutungane canke abarongoye igipolisi canke inzego za politike, nuko iyo inzego z'umutekano cyane abantu bitwaje inkoho babaretse bakigenza uko bashatse, ejo nta kizobuza kizo nkoho zirasishwa bategetsi nyene canke abana babo, abo mu miryango yabo. Bisigura yuko iyo umuntu ariko akoresha inkoho hatezwe gukurikizwa amategeko ahambaye atuma abanyagihugu bakingirwa, kuko umwe wese mu gufata ingingo zo gukingira abanyagihugu aba ariko arikingira ko iyo nkoho yarasha abanyagihugu ejo ishobora gukoreshwa mu kurasa abandi. Bisigura yuko hategerezwa kubaho amategeko yubahirizwa ataguca iruhande kugira ngo habemwo novuga discipline mu ngene abapolisi b'u Burundi bakoresha izo nkoho, kuko ubundi ho bazomara inganda. Ibyarayibaye rero n'akamaramaza kubona ubucamanza canke inzego zijejwe igipolisi bagumye mu gacerere. Ivyo byose ni ibintu vyerekana yuko abategetsi b'u Burundi, inzego zijejwe gukingira abanyagihugu, atakintu na kimwe bitayeho gituma bakoresha
gukoresha amategeko gituma bakingira abarundi. Twagomba rero gusaba dushimitse yuko hobaho amatoza yihuta atuma bakoze ibara bashobora guhanwa hisunzwe amategeko, kandi hagafatwa ingingo cyane zo kuvuza abantu bakomeretse na rijya byumvikana yuko ari bantu nikora, kandi bakaba bakomerekejwe n'inzego za leta, za nzego zari zijejwe gukingira abanyagihugu nyene, za nzego zihembwa bakoresha ibikoresho bambara barungika abana kubera umunyagihugu yabiza kuya, kubera umunyagihugu yatanze ikore. Nayo mu bijanye n'umutekano, uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abantu babiri bishwe mu ntara zibiri mu zigize igihugu muri iyi ndwi twaraye dusozereye. Uwa mbere n'umugabo yitwa Nzungu yarasanzwe adandaza inzoga y'ugwagwa, yishwe n'abagore babiri bamuciye ibihimba vy'irondoka ku mutumba Rupfunda muri komine n'intara ya Kirundo ku wa kane uheze. Ico bamuhoye nticigeze kimenyekana, abagirizwa ico caho ko ari babiri bari mu minwe y'inyamiramabi. Uwa kabiri yishwe muri indwi twaraye dusozereye n'uwo mu ntara ya Rumonge, n'umunyagihugu yishwe na mutoyi wiwe amukubise ishoka ku mutumba Rumonyi muri komine Buramba hari ku munsi wa mbere uheze. Amatati yo mu muryango niyo ntandaro y'ubwo bwicanyi, uwagirizwa icaha akaba nawe nyene yarafashwe n'igipolisi. Hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura iyi weekend ngo hace manifestation washakerewe nk'ibintu bya 2015 nacinda byikorera iya koze biriya nawe yagiye n'ibindi nzobikora. Kwibura ry'igitoro ni ikibazo tumazemo imyaka 2 canke irenga. Igikomeye cyane ngaha ni kihe? Nuko ibi turiko turabamwe ubu ntitubibone ngo ni by'ubu, ni ingaruka mbi ya bya bihano twafatirwa kuva 2015 kuva ku ntambara ya Ukraine cyabagize ingorane ubuhoho ngano na bado nta uzi yo zoherera Irani na Israeli, urashobora gusanga ngaho mu karere hose ibikorwa biri twagiye n'amaguru kandi Imana yatanze ugenda n'amaguru kamekirazi ubu ni guhera ni gupinda. Nene babwiye mu ntango y'ano makuru, ikibazo c'ikena ry'igitoro cabaye akananira abahinga mu gihugu kuri uyu munsi wa mbere. Ibituro vy'imodoka zunguruza abantu n'ibintu hagati mu gisagara ca Bujumbura vyari vyera, ata modoka n'imwe iharangwa. Abanyagihugu muri rusangi bavuga ko ubwanwa bwapfutse umunwa kuko batakigira uko biyunguruza. Dani Claire iratwumva. Ibituro vy'imodoka zunguruza abantu n'ibintu birahahoze hari isoko rikuru rya Bujumbura vyasa nuko vyacitse ubugaragwa mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu Rusama 2024 kuko ata modoka canke abantu baharangwa. N'akababaro kenshi abanyagihugu baganiriye na radio RPA bagira bati nduguruye twamugina Imana idatabaye ikibazo c'ikena ry'igitoro cabaye indanse mu gihugu. Ndugaye twamugina kukaba nkako imodoka zunguruza abantu n'ibintu zikaba zisa n'izatsi indaro ku masitasiyo atandukanye ari mu gisagara ca Bujumbura, aho hibonekeza imirongo myinshi cane y'imodoka zitonze zirindiriye ko hari igitoro coboneka. Ico kibazo c'ikena rikabije ry'igitoro kikaba kimaze igihe kinini cibonekeje mu gihugu, aho ibitoro byose byaba ibyo mu bwoko bwa essence hamwe n'amazutu byaburiye rimwe. Abanyagihugu muri rusangi bakavuga ko batakigirayo bacira nayo bamira, kuko iyo hageze kuja ku kazi canke gutwara abana ku ishure ari ingorane ikomeye, kuko bose basigaye bahagenda n'amaguru. Ivyo navyo bikaba bigira ingaruka nyinshi zitari nziza ku mwimbu, yaba ku bakora ubuzi butandukanye canke ku banyeshure. Muri kino gihe abanyagihugu bakabona ko leta yananiwe no gutorera umuti ico kibazo gihanze abarundi, naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yemeye ko agiye gufata mu minwe ico kibazo c'ikena ry'igitoro. Abadandaza nabo bato bato basanzwe bacuruza ibinyobwa vya Brarudi muri quartier Kinanira barasaba kuronswa ivyo binyobwa ku giciro kizwi n'amategeko, mu gihe abasanzwe babihabwa n'iryo hinguriro babironka ku giciro cashinzwe na leta. Abadandaza bato bato bo bavuga ko babirangura ku giciro c'umurengera. Sandrine Nkurikiye.
abadandaza bacuruza ku icupa bazirangura kuba bafise amadepo nabo bakaba bazihawe na Braludi kandi ku giciro cashinzwe na leta bakababazwa nuko iyo bagiye kurangura kuri abo bazihawe na Braludi bishingira igiciro bashatse bakazigura zizimvye cane nk'uko umwe muri bo yavyiganiye RPA. Twebwe abadandaza bato tudandaza nk'amakazi ya 2-3 ariko ntidushobora kuronka inzoga ku biciro vya leta ku madepo kandi ku mamega baba babahaye ku biciro vya leta. Izo nzoga zitangwa ijoro ku biciro birenze natwe tukazirangura kuri abo nyene bazihawe ku biciro birenze twazidandaza ingaruka zigaruka kuri twebwe. Abadandaza bato bavuga kandi ko uretse ko iyo bagiye kurangura bazirangura ku giciro kinyuranye n'icashinzwe na leta ngo hari naho bazibima bakazitanga hisundwa ka mwana wa mama. Abajeje intwaro bafata twebwe bakaduha ibitasi mugabo biba vyapfiriye ku madepo. Hariho Lewisi arangura kwa Ndikuriyo Kinanira ni mega biba zitanga ku giciro ciza. Muga Lewisi inzoga ntazitanga ku giciro utegerezwa na leta arazimana aca haza abazigura bari muri systeme babizinanyemwo abiyandikishije ku rutonde ntibazironka. Abadandaza bato basaba abajejwe intwaro gukurikiranira hafi iyo nyifato n'abo bahabwa ibinyobwa na Braludi bakareka kubitanga ku giciro kinyuranye n'icashinzwe na leta kuko aribo baca bakora bahomba. Mu ruganda rwa EPEA ntiturashobora kuronka musitanteri wa komine Muha wagira ico bivuzeko. Urakoze nawe we Sandrine nkurikiye inkuru ya nyuma y'ano makuru. Ibiza n'isibe bibandanya kubangamira abanyagihugu mu micungara ritandukanye mu gihugu. Imiryango itari mike yo mu gisagara ca komine Rumonge mu ntara ya Rumonge yarataye iromoka biturutse ku myuzure y'amazi y'ikiyaga Tanganyika hamwe n'uruzi Murembwe. Abanyagihugu batewe n'ayo mazi bamenyesha ko batakigira ayo bacira nayo bamira kuko imirima yabo nayo iriko irononwa n'ayo mazi. Vicky Chris Nineretse. Quartier Kanyenkoke iri mu gisagara cya Rumonge ni imwe mu bice bibangamiwe n'umwuzure w'amazi ava mu kiyaga cya Tanganyika hamwe n'amazi y'uruzi Murembwe. Amasoko yacu mu gisagara cya Rumonge amenyesha ko imiryango iharurwa mu majana yataye ikomoka. Ariko ubu kubera ko Tanganyika yadutse ubwo ruzi Murembwe rwaba ukuntu bisuka muri amazi Tanganyika muri cya kiyaga bigaca bituma urwo ruzi ruba rutakisha suka neza mu kiyaga gaca ruba nk'urusanzara rugashwara amazu na cyane cyane tuvuga aha muri quartier Kanyenkoke niho bigaragarira rwose cyane. Rero byaratumye amazu menshi anigwa agirwa n'ibidengere by'amazi menshi imiryango myinshi yaromotse iraza guturaturwamo basaba indaro kuri hopitali nkuru cyane ko vya leta za Rumonge iye aho babubakiye ku Mutambara abandi nabo bafise uburyo bugize bagiye baraja mu mihana yindi itandukanye ngaha bararenga imiryango irarenga amajana. Ibindi bangamiwe n'uwo mwuzure mu gisagara cya Rumonge n'ibitego bitandukanye biri mu mirima. Isoko ryacu rimenyesha ko imiryango myinshi iri mu ngorane zo kubaho kubera byinshi mu bitegwa byamizwe. Nabaragoye gose cyane ego cyatumye hononekana byinshi inzu zarabomaguritse hanyuma imirima yari aho muri quartier Kanyenkoke cyane cyane mu Rwanda rwa Murembwe imirima yaramitswe n'amazi imirima twebwe imirima y'umuceri imirima y'imyumbati imirima itandukanye bagerageje guteramo ibitoke n'ibindi byose byaramitswe cyane imirima y'ibijumbu imbuka gose cyane ibijumbu ejo byose byaramitswe n'ikiyaga umuceri ntuboneka ibijumbu ntibiboneka imyumbati uko hanyuma kandi ko amazi ari menshi igiterwa cy'ikigazi kiriko kiruma gose cyane mu Rwanda rwa Murembwe. Uretse iyo miryango iri mu ngorane isoko ryacu rimenyesha kandi ko n'inyubako za leta zashikiriwe. Aho iryo soko ryacu rikavuga ko no ku kivuko cya Rumonge nahone hatewe n'amazi bakaba baguma bahindura aho bapakururira ibidandazwa. Ndagukengurukira nawe we Vicky Chris Ninteretse no kuri iyo nkuru yawe hejeje kudushikiriza duce dusozera ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwayateze yompi bakoze bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira muyumve uko yarameze kuri micro mwari kumwe na Ines Gakiza amahoro ayiwani.